Bakunzi b'urugo rwa Yesu TV, ndabaramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Nongeye kugirirwa ibakwe yuko dufataniza hamwe iri jambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ukwihana. Mbega ukwihana ni iki? Reka tumaze dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Yakozwe n'intumwa igice cya 3 umurongo wa 19 haravuga ngo, nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ibihe byo guhembuka bibone ingene biza bivuye mu nyonga z'umwami Imana. Reka dusangire aya majambo y'Imana. Tubanze dusenge. Mwami Imana, iri jambo ryawe ndakwinginze kugira ngo uryumva wese rimugirire ikimazi. Ijambo ryawe ribe ijambo riri mu bubasha, tubisenze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Kwihana ni iki? Mbega ikibazo ushobora kwibaza, hihana utarakizwa canke n'umukristo arakwiye kwihana? Hihana umupagani canke n'umukozi w'Imana arakwiye kwihana? Ni ukuvuga ngo ukwihana kuraba bose, kuko tukiri hano mu isi hari ibigenda bitwanduza, hari ibigenda byanduza umwe wese. Rero ukwihana ni uko umuntu wese. Bene data bakunzi b'urugo rwa Yesu TV, ngomba tuvugane ku kwihana kwa mbere. Intango yo kwihana ni ukuvuga ngo iyo umuntu atarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, uyo ntaba arihana. Ni ukuvuga kugira ngo umuntu yihane nuko hari ibyo avamwo agahindukira. Twamaze kubisoma mu ijambo ry'Imana. Ukwihana ni iki? Ukwihana ni ukubabazwa n'ibyaha umuntu yakoze canke wakoze, hanyuma ukavyatura, hanyuma ukabireka. Uko niko kwihana kukuri. Utarababazwa n'ibyaha wakoze, ntuba urihana. Utaravyatura, ntuba urihana. Utarabireka, ntuba urihana. Nibyo bintu bitatu bigize ukwihana. Rero hariho ukwihana k'umurenzako, hakaba no kwihana kw'ibwina mu mutima. Ukwihana k'umurenzako, umuntu ashobora kwihana akavuga ngo iki kintu ndakiretse, ejo akagisubira cyangwa mu kanya akagisubira. Imana ishaka ko twihana, ko umuntu yihana akareka ibyaha vyiwe, hanyuma akavyatura, akababazwa n'ivyo vyaha yakoze. Nizo ntambuko zitatu nk'uko twamaze gusoma mu ijambo ry'Imana. Mbega guhindukira ni iki? Ni ukuvuga ngo hari inzira umuntu aba yarajanye, hanyuma agahindukira agafata iyindi nzira. Ni ukuvuga muri uko kwihana nyene, umuntu aba ari mu vyaha agahindukira akavuga ati ibi ndabihevye, ndahindukiye, mpindukiriye muri iyi nzira y'agakiza, ariyo nzira ya Yesu Kristo, ariyo nzira y'umusaraba. Hari inzira nyinshi umuntu ajana acamwo, ariko inzira y'agakiza niyo nzira y'ukuri. Inzira yo kureka ibyaha niyo nzira y'ukuri. Abantu benshi baragendera mu vyaha, bagakomeza gukora ibyaha kandi bitwa ko ari abakristo. Abakozi b'Imana benshi barakora ibyaha kandi bitwa ko ari abakozi b'Imana. Ni ukuvuga ngo hari icyo baba bahajije. Imana ibasaba guhindukira, kuko icyaha ntikiraba umukozi w'Imana, icyaha ntikiraba umutoya cyangwa umukuru, uwo ari we wese icyaha kiramufata. Ariko Imana ivuga ngo hindukira. Ijambo ry'Imana ivuga ngo hindukira, uje mu nzira y'agakiza, uje muri Yesu Kristo. Iyo umuntu ahindukiye rero, Imana imugirira imbabazi.
kuko Imana ihora yuzuye imbabazi, Imana ihora yuzuye ukugira neza. Hari abantu Satani aca intege bakavuga ngo naho twokwihana ntidushobora guharirwa. Ijambo ry'Imana muri Yesaya riratubwira ngo naho ibyaha byanyu byotukura tukutuku birashobora kwezwa canke bizokwezwa bicike nka sheregi. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Bisobanurwa ngo nta cyaha kidaharirwa iyo cihanye. Reka turabe iri jambo ryo guhembuka. Mbega hahembuka warameze gute? Hahembuka wararavye canke yapfuye? Mu buryo bw'impwemu abantu barapfa, impwemu zabo zigapfa, zigasinzira, zikaraba. No kuvuga ngo aba bakenewe guhembuka, impwemu yabo igahembuka ikaba nzima. No kuvuga guhembuka wuzura ubushobozi bw'Imana. Ubushobozi bw'Imana nibwo buhembura umuntu. Wuzura ubushobozi bw'Imana bukaba muri wewe bukakuganza, mpwemu yera agakorera muri wewe. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu amaze guhembuka ubushobozi bw'Imana buba muri we. Kugira ngo abantu bahembuke nuko bihana bagahindukira, hanyuma impwemu yabo igahembuka. Mbega ni igiki gituma abantu batihana? Ni igiki gituma abantu badahembuka? Ni igiki gituma abantu badahindukira? Umviriza, ndakubwire igituma abantu badakizwa ngo bakire indwara zo mu buryo bw'impwemu. Ni ukuvuga ngo ni rya jambo twatanguriye ko kutihana. Igituma abantu batihana rero ni iki? Hari ubwibone. Ibyo nibyo byaha bikunda kuboha abantu benshi b'abakristo. Ubwibone, akavuga ngo jewe ndi umukristo sinkwiye kwihana. Ubwibone buratuma rero abantu bapfa mu buryo bw'impwemu ntibahembuke. Icya kabiri, hari ukubesha. Kubesha kuratuma abantu bapfa mu buryo bw'impwemu. Icya gatatu, hari ukwica. Kwica ku buryo bwinshi. Hari ukwica kugaragara, hari no kwica umuntu akica uwundi mu buryo bw'impwemu amwicishije amajambo. Hari icya kane, ubusambanyi buratuma abantu basubira inyuma, impwemu zabo zigapfa. Rero ibyo byose biratuma abantu bava ku Mana baheba Imana, impwemu yabo igapfa. Ndakwifuriza mwene data kugira ngo wongere ugaruke ku Mana, wongere wegere Imana kugira ngo impwemu yawe ibe nzima. No kuvuga rero gerageza urwane iyo ntambara, intambara yo kwizera, intambara yo kwihana, intambara yo guhindukira, intambara yo kureka ibyaha, kugira ngo wongere wumve ubushobozi bw'Imana, kugira ngo ubushobozi bwa mpwemu yera bukomeze kuba muri wewe. Rero hari igihe cyo gukora kw'Imana. Iyo umuntu ahembutse, Imana ikorera muri we. Imana iguteguriye igihe ciza niwemera guhembuka, niwemera guhindukira. Imana iraguteguriye igihe ciza niwemera guhindukira. Hari igihe cyo guhindura ubuzima bwawe. Imana iguteguriye kuguhindurira ubuzima niwemera guhindukira. Imana iguteguriye kuguhindurira impwemu yawe niwemera guhindukira. Imana iguteguriye kukurangiriza intege nke zawe. Iminsi myinshi umaze uri mu ntege nke, iminsi myinshi umaze ugenda wihebuye, Imana igomba kuguhindurira ibyo bihe kugira ngo ugire ibihe byiza. Reka Imana iguhindurire ibihe nk'uko yabihinduriye abigishwa b'Imana, abigishwa ba Yesu Kristo. Imana yarabahinduriye ibihe kuko bari imbere yayo bariko basenga Imana. Bamaze igihe bariko barasenga bari mu nzu yo hejuru, Imana irabahindurira ibihe, buzura ubushobozi bwa mpwemu yera. Reka rero nawe Imana iguhindurire ibihe. Reka Imana ihindure n'ibyawe. Nihindura ibihe gusa, ihindura n'ibyawe, iguhindurira abawe bagahinduka. Ariko imbere ya byose ni wowe ubwawe ukwiye kubanza guhinduka. Reka iri jambo rikugirira ikimazi, iri jambo ribi ryawe nshuti yanje. Ngomba ndagusengere, ca bugufi ndagusengere. Mwami Imana yanje, Mwami Imana uhambaye, mu izina rya Yesu Kristo,
ndasengeye uwo muntu yemeye guhindukira, agomba guhindurirwa ibihe. Ndakwinginze kugira ngo umuhindurire ibihe mu izina rya Yesu Kristo. Ahindurirwe ibihe nawe Mana, ibyo amaze igihe arimwo ahindurirwe, ibyo amaze igihe agenderamwo abihindurirwe, hanyuma Mana ubane nawe. Uzoba ukoze, urakoze kubyumvise, mu izina rya Yesu Kristo niho ndabisabye, amen. Mwari kumwe na mwene so Nimenya Emmanuel. Mugira umugisha, mwibuke kugira sabone. Umwami abahezagire.